Yo, karababa. Sasa bakunze ba Steve. None hama beri none mukobwa nawe uri kuratesha umwanya imyaka 3. Wahe, kanyo gato jero watwara man. Ahubwo ni ikado nyene ucugende yimushiriye. Gendo yimushiriye mugira. Sasa bakunze ba Steve. Soka rero. None bagwa ikado yawe. Ni wakwa ni mu kwanza soko gende. Na undi jeje una umunsi. None kajya kanyo gato nakajya jino bashiraye. Yabashaka abantu bandi ngamwe. Niki ikado nyene yakuza niki ikado nyene njo bitumye. Barabara byose gendo nzocho nigo nahora ndakwirata ko ngo aramunda ndawundi bagiye. Sasa bakunze ba Steve kumbe. Nubwo bundi ndakisi. Naravye kubera iki abantu bapinga abageni. Every story matters. Dani, umviriza. Umviriza bariko bamuhi yaravye. Umviriza. Umviriza muri gute. Umviriza ko taravye. Sasa bakunze ba Steve. Baje bajama je bariko barankinisha. Bakunze ba Steve. Rero bamenye yuko na mikro kwanza zari. Majamanye cyane majamanye. Besere majamanye umwishe. Nimwe wamuhaye iki? Umviriza nenda gutera inkuru madame. Umviriza. Bebe? Seri. Oya seri. Umviriza. Zana amazi basi. Seri oya. Seri. Oya. Bansureke. Reka kumukorako. Ngazananye ni ngazananye. Mwebwe nimwebwe mutumye mu Rwanda cikana. Ndeka aramuhamba wenyene. Nada kuvuga ati ngo muransiga ngahanye. Oya. Ego navyumvise sinomusiganga. Urazi ikintu kimwe. Kugira wenda kureka yuko jengira ngaruke. Reka kwanza nakwe. Genda aje. Dani, umviriza. Umviriza bariko bamuhi yaravye. Umviriza. Umviriza muri gute. Umviriza ko taravye. Sasa bakunze ba Steve. Baje bajama je na mikro kwanza zari. Sasa bakunze ba Steve. Reka dusubire muto kuri ba Steve. Abari marayi. Jewe naravye, sivyo? Naravye kubera iki abantu bapinga abageni. Nacinirabishe. Nurazi kungene je amara matike rukuru. Oya, ni bisanzwe shina. Unye muri rino barabara byose gendo nzocho nigo nahora ndakwirata ko ngo aramunda ndawundi bagiye. Sasa bakunze ba Steve kumbe. Nubwo bundi ndakisi. Na undi jeje una umunsi. None kajya kanyo gato nakajya jino bashiraye. Yabashaka abantu bandi ngamwe. Niki ikado nyene yakuza niki ikado nyene njo bitumye. Ndo abandi barahita wenda. Sasa bakunze ba Steve. Gasha chibure kasha. Manda ubwira. Reka ivyo bintu sha. Reka ivyo bintu. Nenda kubaze chibu. Wenda kubaze Bernice. Bamungera nje kuzana ambulance nngo mwishika hanze. We ni mama we ko nasize nga mikro nga. Arabavye. Musokere muzi. Sasa none umusheri wa Ibyo bintu by'uburofa ga onye. umusheri wanye nawe kina comedy bro. Mboka miramani. Nenda kubaza. Wewe na Mike. Umusheri wawe ni Momo ni Bernice. Ni Bernice. Tuzaye Momo wavuga ngo Momo umwe yari bebe undi sheri. Kandi mwebwe. Namwebwe ndabigize ukuri murabateranye imana. Enda ko ibintu mwebwe mukora. Nabanyene nibagende rero. Namaje kuri. Sasa. Urumva rero wasigaramo barira bwa bundi. Yo, karababa. Sasa bakunze ba Steve. None hama beri none mukobwa nawe uri kuratesha umwanya imyaka 3. Wahe, kanyo gato jero watwara man. Rabi ndabigiti ngiyi. Ba, soke amutu kamera. Bandureke kushavura sijira bigize mu muni wanzanye.
mumaranye turaza none perikire none yagiye mukuriki Berese mahinga basati 6 ans none momo nawe yari wihiga bro Yeki nano uzi umuntu waye man ugiye nga none yari kugutegura kadoge ahubwo ni kado nyene ucugende yimushiriye gendo yimushiriye mugira sasa abakunzi bese sohoka rero none bagwa ikado yawe niyo wakwanira mu kwanza sohoka ugende abahungu byo kubeshanya abakobwa babiri utendeka umviriza wewe ibyo washaka wabibonye genda umushiriye kado yiwiye cyangwa we nimukunda yabumukunda bya serie kibu ibi aheje gukora umushiri wiwe wa free ibi navyo bari kwemera ni mission none kubera je ndiko ndibaza ujya mwana w'abandi kado aka ni uri kuravuga ngo umushiri wa vrai none igumuka urazi kado zisumbitse wamuhaye yego hariya mu gitanda tuyigira ngo mu gitanda apana nizo mu gitanda izindi nyene ziboneka none bikino kutusambisha wewe mwapanze diri mugabo idiri nyaba ijya yo kuraba yo kumukubita ikofe gacaraba ni witwengeresha ni waba nyana rero nari napanitse iyo yari kubidiri nari wewe muganga ndakubwira bakunze wese ivi habahungu muri kino gisagara bakinire resi zina ry'Imana bro ukaraba neza bye ukaraba umutima ugahangayika habwo mayo uratwenza iyo ntaba nasize none me mikro yanje mwashize he iyo ntaba nasize iyo nakuba nasize mikro yanje ngaha zeko byagenze ngo nasiga ndabumva mu makote yuko musigaye muravuga sohoka rero wasigaye rero batwumviriza sohoka none ibiki wewe sohoka kunze best TV none ibiki wewe mugabo ndabubwiye mwana mugabo uriyemera vraiment no kw'Imana Ndimera vraiment abakobwa babiri bose byembe bahehe jenzi nuyu none ndakubaza kwe gutabitubwiye igihe turi hajya ukatubwira ati bro jewe nkunduyu mugabo ndagwambona ngo momo ubundi naho je ngo bebe nurusaku go sivyo ubwo nurusaku kandi mvuze uti rimwe kabiri gatatu hanze fambiyo ariko sister kwe wowe uremera umukobwa umwe wa mbere araza ngaha uwa kabiri araza ngaha uno musisi wa kabiri uwa gatatu araza kuza ngaha aje kumusubita ndasubira kuva ngaha ego nani none ndiya none ndakugigira sivyo none wewe wajenga uduteranya cyengo jini biki naje kubateranya ndaguti soka soka none biki mwe kaka none basi momo none basi okay basi kaka momorerari yagenda ari momorerari amumu waheje soka shani bande ndarimwe abanyaka sasa bakunze best TV je kado momo yari yazanye none turayisubiza inyuma reka twitware ukati tutegure turebe byari biri muri duhamagare momo kunze best TV hano ukuntu bigenze Chimo muntu swanda murondere ndamuwaze neza ko ujya mu tipe yambwiye yuko bakunda insiza pole sana bakunda insiza momo nawe kwa bakunda 2 ans tuzogenda ndamuwaze momo byerekeye urukundo rwabo numvirize je sinzi ko mama yakarambesha canke bateko barambesha ashobora gusanga na haji ya muhungu ashobora kuba yabivuze ko Bernice yari hajya bose bakunze best TV byose content yatangwe kuri STV muzobana kuri STV ciao Every story matters.